Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa Islamu amahoro Imana abani namwe. Ningekane kwa ramusida bipuriza amahoro aho muherereye mwese abari mu buseruko bw'igihugu, mu manuko bw'igihugu ndetse no mu buraruko. Dr. Swale Online TV ndabaramukije cyane rwose aho muherereye mwese. Imbere byose mbanje gushimira Imana umuremyi w'ijuru n'isi uwo yadushoboje kuba tukiri bazima, kuko hariho benshi bifuza gushika kuri umwanya usaha ariko bitakunze, ariko je nawe twahashitse. Dushimire Imana cyane rwose, dushimire Imana cyane rwose kuba yadushikanye kuri umwanya n'iyi saha. Nyuma y'ibyo onya dushimire na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi atuyoboye mu gihugu cyiza, igihugu cy'amata n'ubuki, igihugu kirimo indongozi nziza zitwararika ineza b'igihugu, igihugu kirimo indongozi zifite ijunde n'ijambo barakora ku ngoma imyaka yose. Imana ibarinde inyanka Burundi kandi Imana ibongereze igikundiro kubo bayoboye. Murakoze cyane rwose. Si iby'imbeshere, turi mu mahoro, turi mu mutekano kubera uburongozi bwiza dufise butuyoboye bwitwararika ineza ya bene gihugu. Burakeye tugende icagurira indongozi nziza nazo se zindi n'izimwe zituyoboye kuko zituyoboye mu mutekano ntangere. Mu ncamake tugiye turabe, mpejeje gutanga ikiganiro mu kanya hari igihe cy'isaha 11. Yego tuzi ikiganiro amana kwakira amatelefone menshi y'abantu batubajije ibibazo byinshi, ariko twabishuriye aho nyine TikTok. Ubu rero turose umwanya kugira ngo tugire ntidutange ikindi kiganiro kigira kabiri, episode igira kabiri, ibimenyetso bigaragaza umuntu yarozwe hakoreshejwe ibizimu n'amashetani y'amajini. Ikimenyetso cya mbere kigaragaza umuntu kuri episode igira kabiri kigaragaza umuntu yarozwe hakoreshejwe amashetani y'amajini hamwe n'imizimu, bivugira nte kuba wagwaraguritse indwara zigoma zigirane, indwara zigoma zihinduka. Uno muzo wa malaria, ejo infection, ejo typhoid, kandi wafata n'imiti. Igihe miti nibwo wayifata n'ishogirane nishobore kugufasha ikintu kimwe, indwara ikaguma iri hahandi nyene ntagire ikintu kimwe gihinduka. Bene mama, bene data bakuru, mu vyero byanyu namba muzi ko indwara mbi yo bihari. Indwara ya mbere mbi ihari, indwara y'uburozi, kuko ikwica atabyuzi, ikwica atabyo uzi. Ikimenyetso kigira kabiri mu bimenyetso bigaragaza umuntu yarozwe hakoreshejwe amajini n'amashetani, amashetani y'amajini hamwe n'imizimu, ni kugira ni kumva imbeho nyinshi mu mubiri wawe idahera, itagira inkomoko. Aho nta malaria urwaye. Murazi ko umuntu agwaye malaria agoma agira imbeho nyinshi. Nta malaria urwaye, hama nta typhoid urwaye, imbeho ni nyinshi, ntihera, igoma ari yayindi. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko wewe warozwe hakoreshejwe amashetani y'amajini hamwe n'imizimu. Ikimenyetso kigira gatatu no kugirane kumva umenga mu matwi yawe hari ibintu, hari induru ziko ziravuga. Kumva umenga amatwi yawe hari byinshi, hari kuma induru nyinshi mu matwi yawe, ariko wagenda kuraba iyo nduru kiravugira ntubone uko aribuzo ariwe. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko wewe warozwe hakoresheje amashetani y'amajini hamwe n'imizimu. Ikimenyetso kigira kane kigaragaza ubwo burwayi niki, ni kugirane ni kumva umenga hari abantu bakuganiriza, hari niko yaganira mu matwi wawe kuganiriza, ariko wagenda kubiraba ntushobora kubibona. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko warozwe hakoreshejwe amashetani y'amajini hamwe n'imizimu. Ikimenyetso kigira gatanu kugirane ni gutakaza amafaranga. Nubu nke tuvugana hari telefone twakiriye y'umuntu yakaravuga yuko yibwe amafaranga. Abantu mukunda kwibwa, mukunda gutakaza, muze murabiriza, muze mugire muze murabe neza.
uri umuntu ukunda gutakaza amafaranga buri gihe ata mpamvu rimwe bivu atanuzeye gukunda gutakaza amafaranga cyane kenshi na kenshi nyene mu bimenyetso bigaragaza umuntu yarozwe hakurikije amashetani y'amajini n'amashetani y'ibizimu. Ikimenyetso kigira gatandatu ni kugira ni gukunda gukangagurika cyane gukunda gukangagurika wikanga ukagenda kurabona gusaga umuntu cyane akaje umuntu ukundi cyangwa kumva umenga aruna gukoze ko bagenda kumara ba umubone. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko wewe warozwe hakoreshejwe imizimu hamwe n'amashetani y'amajini. Ikimenyetso kigira icya gatandatu cyo kugira gukunda kugira ubwoba buri mwanya kuko no ukambura umutsi ubwoba wewe ukama uri umutsi ubwoba kuragenda ahantu ku mutaga mwijoro kumenga ufite ubwoba. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko wagize warozwe hakoresheje amajini n'amashetani y'imizimu. Ikimenyetso kigira ikindi kugira ni kumva umenga uhejeje kugira kumva umenga hagejeje ko uhejeje kugira kuganira n'umukenyezi wawe ukumva umenga hariho ibintu umenga ufashwe n'iki ukumva umenga ufashwe n'ikirungurira ukumva umenga ufashwe n'isi mu umenga mwenda kuda wewe iyo misose ubona ngiye umukenyezi wawe umenga ngomba kuda cyangwa kumumeze ko n'umugabo wawe umenga ngomba kuda. Ibimenyetso bigaragaza umuntu yarozwe hakoreshejwe amashetani y'amajini hamwe n'imizimu. Ikimenyetso kigira ikindwi ni kugira kumva umenga hariho umuntu kumva umenga ahantu wicaye cyangwa uhereye kuragendagenda umenga hari akamoto ka parufe kandi ugasanga aho hantu uri nta parufe ufise niyo nzu uri nka parufe irimo n'uwo muntu wahindukira kumuraba ntushe kumubona. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko warozwe hakoresheje amashetani y'amajini hamwe n'imizimu. Mu ncamake twavuze kuri episode ya kabiri idonido kwa tatu neza. Ikimenyetso cya mbere kigaragaza umuntu yarozwe hakoresheje amashetani n'amajini kugira kugwaragurika ingwara zihindagurika umugwayi zihindagurika ejo gotoyi iki wafata imiti ntishobore kugufasha. Kabiri twavuze yuko kumva imbeho nyinshi itafise inkomoko. Gatatu twavuze yuko kumva umenga hari ibintu bivugira kumva umenga hari ibintu bindura mu matwi yawe. Kandi twavuze yuko gukunda gutakaza kenshi amafaranga cyane. Gatanu twavuze yuko gukunda gukangagurika kenshi na kenshi gukangagurika umenga ari umukanze mbwa muri abantu mubone. Gatandatu twavuze yuko gukunda kugira ubwoba burenze cyane. Indwi twavuze yuko iyo uhejeje kubonana n'umukenyezi wawe ko umenga ufashwe n'isesero umenga wodapa ku mugabo cyangwa ku mugore. Umunani twavuze yuko gukunda kumva umenga hari parufe ziri mu nzu ziko ziramota hama wagenda kuraba ya parufe ntushobore kuyibona usanga mu nzu nta parufe ihari canke nta parufe ihari ukumva umenga wenda kuyiraba ukayibura. Nakoze cyane gose mukinye kugira ngo mumenye byinshi. YouTube yacu ni Dr. Swale Online TV, TikTok andika Dr. Swale Ntakirutimana. Nimero ya telefoni ni guteranya 257 68 143 cyangwa guteranya 257 62 889 775. Menya neza nimero ya telefoni nk'igitoro cyo gutera inkuru nk'itoje kubaza nguru bashaka n'ububatse genda ubatse ndinga kugira ngo cyo gufasha abantu singa kugira ngo cyo kurana cyo kubaza ibibazo bitamvikira tafise isiguro yavyo. Ndubatse kandi mfise umugore wanje arankwiye badada mukunda kuza mubazagiza ngo mfise umugore kino cyo nyine cyo sindi abaganga babahehese. Murakoze cyane rwose.